amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. Turabakunda gose cyane mugira umugisha kandi mwongere muhezagirwe. Muri kumwe na Chimamanda Moses. Hano nari ngombye gufata akanya kugira ngo mbangutse kuvuga ibintu nagomba kubabwira kuko amasasa nkuko agiye numva ndushe. Yarushe kubera ibikorwa nari ndimo. Amasasa nkuko agiye ariko reka mvuze nti reka afata akanya gatoya hagire utuntu mvuga nkoresheje kwandika no kuvuga. Agire akantu gatoya ngomba kuvuga hano. Ndabona ko amasasa nkuko agiye. Nihangane gatoya kugira mpeze. Reka mbanguse kugira ko ndabona ko ngaha hano tugomba gukora. Kantu gatoya nagomba kuvuga n'akantu kajyanye no kubijya biganiro byabereye i Doha, ndavuga muri Qatar. Je mu mabarire hari gihe rimwe na rimwe ndakara nkarakazwa n'uburyo hari abarundi dufise bakumena umutwe bantu b'Imana. Abantu muzokumva rimwe na rimwe natukana mize mwihangana. Abantu muzokumva rimwe na rimwe natukana mize mwihangana. Hari abarundi dufise bakumena umutwe ukumva nishavu woba mumuruka n'abatuka bya bitutsi bitanabaha abarundi bamwe bamwe. Ukibaza bana barundi barize ntibize barumva ntibumva ikintu kagisubira nabo bakunda ibigoryi. Aba barundi benshi mubona ngaba bakunda gutukana. Aba bakunda abantu b'ibigoryi kubi. Abantu basangeje ibitekerezo bike, abantu nkabatenga bwa bundi bw'ivyinyo biserutse hariya, abantu batenga bwa se mudiringi, abantu bateye nk'abande ba Eric banyandwa ibishira imbere, ibintu byose by'ibirofa. Abarundi dufana ibirofa. Ndamaze kubibona. Niyo mpamvu na president wacu arinda tuzana ngaho ubu project mwisunda amasazi misiba mugataruka nibyo because abantu bari so cheap. Abantu bari cheap bamwumva ibintu biri cheap. Rimwe na rimwe hari abarundi baguteresha bukumva yewana wona gwana nabo rimwe na rimwe none bane abantu barumva rimwe na rimwe. Jari impamvu ndabivuze nabanya abarundi ngaho baje babaza ibibazo. Ngo none ngo M23 ngizofata Burundi ryari. What the fuck? Bivuye muri Kongo bije mu Burundi kute? Ngo M23 ngije gufata Burundi ryari. Cyaba rumega mu mutwe umega ntibagira ubwenge. Ikindi urabona ubu yo tuko tuvuga ivya Kongo. Urashobora ngaho kwandika ibintu vya Kongo. Ugazibona umurundi araje. Ngo none ngo wengu uzotaha mu gihugu ngo wakuvyaye yaraguwe. Ivyo bijuju ubibwiye Kongo. Ngo nawe uzotaha mu gihugu. Muri birofa rimwe namwe muri mebwe. Ndavuga benshi mu Burundi cyane cyane bamwe mumbonera kure. Hari iyo umuntu ariko aganana n'ikirofa hari gihe harakara. We uratanze ko poster y'ibintu byabereye muri Kongo byose ugasaba ngo Burundi ngo nawe uzotaha mu gihugu. None Kongo yacitse Burundi. Imari abantu bashishe nawe tugane kugira ngo ndangize kuri ibintu bya Qatar ndababaza rimwe na rimwe. Mwebwe muraza ngaho urumva we nta politiki uzi. Okay, muravuga yuko ngo abari kwagwana muri Kongo ngo bamwe muri mege ndavuga mu Burundi baravuga ngo n'u Rwanda ngo rufadikanije na M23 n'u Rwanda nibikini. Mwebwe bwanyu rimwe na rimwe nta namasoni mugira. Muri Kongo hari imigwi myinshi mifasha Kongo. UN niho yari iri, SADC niho yari iri, Afrika y'Epfo niho yari iri, nambari SD ndamarinde ndavyibagiye. Ngaho niho bari abacancuro b'abazungu niho bari abarundi niho bari ba Wazalendo niho bari ba FARDC niho yari. Abo bose nimba muvuga yuko batsinzwe n'u Rwanda ondoka. Nimba mumeneka ari u Rwanda rwatsinze abo bose toka muri abantu baciritse bato. Tuwe tubizanye kuri. U Rwanda rwakubise SADC. U Rwanda rwakubise ari abanyekenya bariyo. Aba Afrika y'Epfo bariyo. Aba Tanzania bariyo. Abarundi bariyo. Ivyo byose nizari ziriyo. Abacancuro bariyo. Nimba ari u Rwanda rwahushuye abo bose bakiruka bakagenda. Nukuri muri imbwa mukwiye guceceka. U Rwanda rwakomeye. N'u Rwanda sawa nimba ari u Rwanda rwirukanya abo bose. Ceceka mukazibe.
muceceke barakomeye bubahe nuze Sam Dialas murakoze nibo nyene murakoze ya thank you ceceka abo nimba bakubisa abo bose bakiruka bakagenda n'abacancuro b'abazungu barimo bakiruka bakagenda ceceka mukaziba muhore mureke u Rwanda bwikomerere nimba ari bo mwavuze kamuza mwidoga upfira ko byaso upfira agenda kurondera yiki yajya kurondera yiki nani mubone uko bajya abantu hari abantu bari behind yabyo aho mwe mu buru ubwenge mu mutwe kare nanditse vuga nti bino bihugu by'abazungu byari bibifisemwo uruhara name ngo sivyo nijari mwabonye umutwe ubura abantu bawushirikiye nimba mwege muvuga ngo murafise ubwenge muze politike mwarabanye umutwe ugwanya leta ugira ibigwanisho nkabijya udafise abantu bari behind yabo vugisha ukuri namwe bino kare nabisiguye ni kuvuga ngo ubwa mbere Joseph Kabila ujya yakorana n'abanyamerika yakorana n'abanyamerika akorana n'abanyaburayi mu nyuma amaze kubona atangwe gutunga agoma nk'utangura kubihindura ko ngo agende gukorana n'abarusi kuko murabitse ko Afrika ubu cyane cyane irimo ikorana n'abarusiya n'abashinwa mu nyuma bati mugabo wewe nubandanye wewe turakomera nicyo twagufashije guhagira ngaho canke naho ubise abandi baze ngaho bitwari nawe arabisa mugabo bamaze kubiganira na Tshisekedi Kirombo Kimutse ko bagiranye amasezerano nanga ni yararimo ivyo ni tabize muri mwebwe mu nyuma Kirombo kimaze mu nyuma Kirombo bro nishavu bro kubera abarundi baramwe baratanisha umutwe so ngo bampeze hano nta minota 10 isigaye ngaho ngomba kunyarutsa mu nyuma Kirombo amaze guhagera nawe acitangura kugomba kubikura ko ngo agenda kurana n'Uburusiya n'Ubushinwa kwa kundi ni kuvuga ngo muribuka yuko Uburusiya n'Ubushinwa na Amerika bari mu ntambara intambara ijyanye n'umutungo ndatabize muri mwebwe kandi mubona Ubushinwa buriko bugira ijambo muri Afrika so ni kuvuga ngo rero hace hahaguruka M23 iri migwanira abanyamurenge nimba mutumva imugaye yagwanira abanyamurenge yagwanira nabajya abandi abanyekongo bitwa ngo n'abatusi bavuga ngo nibasubiri wabo mugihe rero wa munyaburayi abonye ahantu anyura wibaza ko tamufasha ubwa mbere Kirombo yarasi kuvyemera ati je ntabwo navyemera sinabigomba mwene nimugende iyo mwigwanire je nzobamena niko guhamagara bari abandi bantu bose ngaho ngo bamufashe bagwane mugaba senga kumbe alikagwana n'ibihugu bikomeye buri behind ya M23 niba mutumva M23 hari impamvu yatanguye kugwana igwanire abanyamurenge abavuga ururimi rw'ikinyarwanda abavuga ikinyamurenge canka abo bahora ngo ubutusi bwabo me habaho nundi avuga ati murakaza ibi ninde atavyumva muri mwebwe murakaza twari tubakumbuye nimugere mu bikore sasa rero Kirombo amaze kugwanwa ngaho mukabona atanguye kuneshwa yaravyemeye mukamuribuka yuko ubwa mbere yari yemereye abanyekongo yuko atazogwanira n'iyo mitwe yitera bwo none yari kugaruka abwira abanyekongo ngo egombe ndavyemeye ngo uyu munsi uguruka mu mutwe kugira ngo abikore yasubiye kuza kugwanira na vya bihangange babanyaburayi bari abanyaburayi naho harimo babanyamerika nyene mugabo kugira ngo yerekana yuko agomba amahoro atangura ubwa mbere kugenda bwirege ngo urumva ariko ngo ikibazo gusa jewe ngo ikibazo ngo n'u Rwanda nayo u Rwanda murabizi ni umwana wa Amerika ni atabize muri mwebwe ko Rwanda ari umwana wa Amerika yo utari umwana w'umuntu kagenda kumurega ku muvyeyi nabo bati sawa we twarakubwiye ubwa mbere ntiwavyemera mugabo ugomba kwemera ibintu bibiri iyi business yacu ya bino bintu tugomba muri Kongo n'uyemere kandi izonyura mu Rwanda ku itegeko tubabeshi bizonyura mu Rwanda ku itegeko ni naho n'umutekano uri ni naho n'ivyankenerwa biri ku itegeko ni itegeko sigisabo ni itegeko Kirombo yagize gute ndavyemeye sawa iki kiravuyemo ubu naho hariho babanyamurenge bafite ikibazo muri Kongo nabo genda mu gikemura ndavyemeye acaragenda muri Qatar baravyemera so hano rero ngomba kurangiza gato sira guteba cyane na murabona bino biganiro byabure muri Qatar n'ubuntu buto ubu n'ububazo bwari gukemurwa natwe b'Abanyafrika n'ubuntu buto bavuze ndasoma ivyo bavuze nta hamwe nigezemo nabavuga ngo rero M23 aho yafashe ni hare kuri genda genda usoma y'amabwirizwa indwi ajya amategeko ndwi unyereke rimwe rivuga ngo ni bare kuri bagenda
ahubwo babahaye inguvu kubera ko bababwiye ngo nibahagarikira aho nyene aho bageze ntagire ibindi bice basubira gufata. Bisigura ngo bahaye inguvu M23 igumana hifashe, FARDC nayo igumane hariya ahiri ntibaterane, haba intambara iciye mu mazi, intambara iciye mu kirere cyangwa intambara y'amasaso, bagumaho nyene bafataho muzantu M23 wiri ahantu M23 ifise hangana n'u Burundi n'u Rwanda hose hamwe n'igihugu. Kana hanu M23 ifise n'umutungo wa Kongo wewe bicucu ngaye naguma mbandanyira iyi video yari kumara n'amasaha 5 ndiko ndayivuga, ariko ngaha ndabona hasigaye iminota ingana 5 hano, hasigaye iminota 5. Ntimuvyumva harya hanu M23 hose yafashe ubutare buriyo, inzahabu ziriyo, za korota biriyo honyine. Ndibaza n'igihe M23 ihamaze ivyimaze guhakura vyonyene ngira ngo vyatunga igihugu imyaka 30 ngo mutagira ubwenge. Ni kuvuga ngo rero harya murabona ko bavuga ngo hari yandi masezerano ari imbere ngo azoza, ivyo barindire basezeranye yuko bazocanga abasirikare. Ni kuvuga ngo ba M23 ngo bazocanga me prabafise ivyo bagomba nuko imyaka 5 bazoba bakikiyobora harya ngo bari mu masezerano perezida abumwe mugabo kuyobora bitandukana. N'igihugu kizoba kiri mu kindi mu bwenge ruko mutagira ubwenge. Nene baragenda kwibanda ahantu batagira umutungo tukaraba sha bagenda ahantu batagira umutungo turabe abariho babanza gufata kubera ki bibanda ahantu hari ubutare n'inzahabu nyene kugira ngo bavugishe Kongo yumve vyoroshe. Uvira kubera ko itafashwe uvira hari iki muri Uvira kagera kantu basigaje konyene babone yuko batakigomba intambara wari kubananira. Ni Amerika ibirimwo n'ubundi Burayi mukama kigongo bijya n'ibihugu bihanganye nimba mutabizi biri behande yabajya abantu naho bari mu kibazo. So buri bino niko ndavuga bishimangirwa nakajya kantu mwabonye muri ajya amasezerano baciye bavuga ngo bubahe ngo bubahirize ngo abatavuga ururimi rumwe nabo nivyamu ninagarukamo ngahana vuga M23 igwanira abanyamurenge kugacika abanyamurenge mugabane nabo bakaba ari behande yabo. So ni kuvuga ngo Kongo nta nakimwe yungutse zero ivyo M23 yasavye vyagezweho. Urumva bagiye kuva bapfaho bajahe M23 vyasavye vyarumviwe nicaho banaga utisigedi wewe yagize atemeye nica atemeye byose yaremeye byabaye ego. Rekuri imfungwa zacu ego zana ubucuruzi bwawe bunyuze muri Kongo butuzanire ego. Emeru cange abasirikare ba M23 ubacange n'igihugu n'abasirikare ba FARDC ego byose ni ego baremeye ego habo M23 insinzi yarayifashe byaraheze. Urandyoheye n'umunsi murakoze cyane murakoze. So nuko ravyifashe hanyuma ibindi bisigare rero tuzogena turababwira bimwe ari bibaye ari bishasha bijo tuzogena turababwira hama M23 ni komere kandi n'abasirikare bakomeye ahubwo nibaje muri FARDC bigishe FARDC bagume baje basirikare ba M23 ntibabateshe ubusa babigishe kurusha barakomeye abasirikare ba M23. Ni kuvuga ngo urunzuro nk'umuntu agufasha ukabufise no mu mutwe ibintu biragenda neza hamwe bisigaye by'amaraso bihere na kare kuva M23 buriya bice itera bifata uriya mutungo wari umara iki Kongo ko baguma basahura reka n'abandi babije mu rero ivy'ibiki ng'ivy'ibipfu biribwa niki uwo mugani bavuga gute ng'ivy'ibipfu biribwa niki hano hari umuntu ayanitse gatoya ngo mu buhungiro sinzi je ntabwo ndi mu buhungiro je ndi kurondera ubuzima hari ndiko je ubwo buhungiro muri ko mnavugana ubwa je ndi kurondera ubuzima narababwiye igihugu canje n'ahantu ndayanjiri nana umwijuru je size abantu mbwira ko bumva sinzi ko mwumva aho igihugu canje kiri nahinda yanjiri fini nta kindi je ngaho.
bya bigugu cya kigugu kiragarutse ngo Burundi ngo sinovuga neza Uburundi wakigugu je sindi ko mvuga Uburundi ndiko mvuga Kongo arigene je nibisha vyo manya ara barundi bakunda kwandika cyane bari mu mbonera kuri nizo zikunda kwandika uko ngo wewe nguri kijuju ngo uvuga sindi ko mvuga Uburundi ndiko mvuga Kongo ndabira nkiki hari Burundi bariko ravuga muri ibintu by'amatangazo ndiko mvuga Kongo wowe uri umurundi uri kijuju wowe uri kuvuga Uburundi uzotaha mu Burundi ndiko mvuga Kongo kama kigonga ko bamanga amakofa rimwe na rimwe so Imana ibahamugisha ndagiye ndabakunda gose cyane mabi ndasa kugaruka hanyuma canke ejo mayibi mu gatondo tuzoguma tubiganira muhezagirwe.